mu ihangiro dufise turafise ko iyi ntambo yacu yokwira Uburundi bwose, ariko birakenera uburyo kandi ubwo n'uburyo budasanzwe, kuko hariho nabo mpora kuri televiziyo bariko baragerageza kwiyumvira yuko bokoresha nk'ibikoresho dukoresha by'imibindi, usanga bariko barabikoresha mu kutamenya bakaca bariko baronona akaranga k'iyi ntambo. Ni ukuvuga umubindi kirazira yuko umuntu w'umukenyezi ashobora kubukorako, oya kirazira, kuko umubindi ni ikimenyetso gisa n'igihimba kimwe c'umukenyezi ico bita igisabo. Rero mu kuvuza intuzoye umubindi ntituvyita ngo nukuvuza, tuvyita ko ari uguhungura. Kuva kera ni uguhungura umubindi. Rero byo twiyumvira kandi sinzi byo twiyumvira ni mu mbono kazoza, twifuza yuko twogenda turaja mu zindi ntara kugira ngo tuje turababwira canke ababikeneye nabo bakazino, muga turifuza yuko cyane tworonka uburyo bwo kwiyunguruza, imodoka yo kwiyunguruza yo mu bwoko bwa kwasiteri ishobora gutwara abantu kugira tuje turagenda kwa byo bibanza twame tudonagura muri rya ntambo, tugenda nk'inyakazu, tugenda ku mashite yo mu isanga ikarera, tugenda kwitanganika canke za Coho hariya za Kirundo, tukagenda n'ahandi turiko turata kano karanga dufite ubwo buryo bwo kwiyunguruza. Byoba byiza kandi twaba turiko turaca dutanga iyo message, ubwo butumwa byoba byiza bakamenya uko iyi ntambo yoba yifashe. Hacangira ko nsaba abanyakubahwa yuko abantu bakeneye kumenya ino ntambo boza bakatubaza, kuko bijya biratubabaza kuri televiziyo ugasanga umubindi bariko bawutumaguza n'ikamba mbiri je ndayibona, ugasanga ivyo nivyo kugira ngo akaranga kikacu gahebe gafata iyindi ntumbero idasa niyo abasogokuru badusigiye. Murakoze.